Ikaze kuri G4G nimba uri mushasha wisanze hano hantu raba ko wakoze subscribe nimba warayikoze naho uraba dusigire like. Murakoze cyane muri gwa rutonde rw'inkuru tuba twarashikirijwe na bamwe mu badukurikirana. Uyu munsi twabahitiyemo iyi nkuru y'uwo muntu yatwandikiye atubwira ati ubuhamya bwanje bw'ubuzima bwanje nuko vyagenze kugira ngo nisange mu mahanga. Yaratwandikiye atubwira ati jewe ndi umupapa w'imyaka 33 mfise abana babiri, ariko reka ndakubwire inkuru yanje y'ubuzima kumbure yofasha benshi. Vyatanguye nanje ndi nk'umuntu nk'abandi, umuhungu nk'abandi yari yipfuza urukundo, nuko nza guhura n'umukobwa. Uwo mukobwa turakundana, dukundana cyane bimwe ntafise uko no bivuga. Ati namwe murabizi iyo umuntu mukundanye muhana ama promesse, mugakora ibintu byinshi, mugategura ibintu byinshi mu buzima bwanyu. Ariko uko iminsi yisunika niko twasatira kubona ko tuzobana, tukagira urugo gwiza, tukaba abavyeyi beza, mbere rimwe na rimwe tugatora n'amazina y'abana tuzovyara. Ikitavuzwe cyo cari igiti tuzovyara. Ibyo twari twamaze kubiheza, twari twamaze kubihurizako. Mbere jewe ntitwari dusangiye idini kuko we yari umupanekote nanje nari umukatolika, ariko umukobwa twakundana ico gihe yaremeye avuga ati jewe nzava muri eglise y'iwacu hama nawe ndagusange muri iwanyu kugira ngo dushinge urugo twibereho ubuzima turi kumwe, hama tuze dutandukanye n'urupfu. Uwo muntu yabandanije atubwira ati twarakundanye biraryoha, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu twiyemeza kubana, twiyemeza kurushinga. Twarapanze vyose, dutegura vyose, ndagenda iwabo abavyeyi baramenya, nawe azi iwacu abavyeyi baramumenya, ndetse n'imiryango yacu baramenyana. Twateguye mariage, turiko dutegura ibintu vya mariage. Byarashitse ndaryamana n'uwo mukobwa. Ati namwe ivy'urukundo murabizi, namwe ivy'iki gihe murabizi. Hanyuma uwo mukobwa ndamutera inda, ariko rero namaze kumutera inda navuga nti nta kibazo na kimwe gihari kuko n'ubundi turi muri processus, turi mu nzira yo kuja kubana. Ico nta kibazo cyari giteye kuko twari twamaze kudesida ko tuzobana. Twaciye dukora ibintu twihuse, dutegura umunsi wa mariage, dutegura dote, ibintu byose birasohoka, invitation zirasohoka, n'umunsi wa dote waruzwi, abavyeyi babizi, abiwiwe n'abiwanje babizi. Jewe nk'umuhungu mpitamo gufata inzu, ndayifata nshiramwe intebe, ibintu byose. Hanyuma hasigaye indwi zitatu ngo dote ibe, ndavuga gukwa. Ati umukobwa yarandonde yarambwira ngo hari ikintu ngo ashaka kumbwira. Jewe akimpamagara nibaza yuko turategura ibintu vya mariage, ari stress za mariage, ari biki, kuko yantelefone arira. Hanyuma ndamwitaba, arambwira ngo nta kintu na kimwe ashaka yuko ndamubwira, ariko reka wumvirize ico ugenda kubwira. Ati uwo mukobwa yarambwiye ngo muzoze mutore inkwano yanyu, kuko twari twatanze inkwano, hari hasigaye ceremony, hari hasigaye yuko habaho ibirori, abantu bakabona yuko umuntu yakoze dote. Ati abavyeyi bari bahuye ava hama amahera barayahana. Ati uwo mwanya numvise nkubiswe n'inkuba, numvise isumenga inguye ko, numvise ntazi ivyo ari vyo. Ati muri jewe numva yuko umenga umukobwa bamuroze, kuko sinabitahura. Navuga nti ba bantu biwacu canke ya mafamiye yabo bashobora kuba yamuroze, ibi ntibishoboka, ibi ntivyumvikana. Kandi ahejeje kumbwira mu majambo yaciye ahaguruka sharigira. Uwo munsi niwo munsi wa mbere nabonye yuko isi goye. Byarancanze, ndabura ingene ntaha, niyumvira aho ndabihera birancanga, bimbana amazi. Ndashika muri ya nzu nari imaze gukota kugira ngo tuzobanemwo, nari maze kuyipanga, naje kureba byose n'intebe zirimwo, ntangura kubona byose bitanguye kumbera ikiyaga. Kandi ntibivuze yuko jewe yoba yanyase ko yata amafaranga nari mfise, kubera ko ico gihe nari mfise imodoka yanje, nari mbayeho neza, nari mfise business nziza muri make. Hanyuma naratashe umunsi
niho byari bigoye mara iminsi 2 ntajya ndiko ndiyumvira ibintu biko biraba. Hanyuma heze iminsi 2 ndamutelefona ambwira ati none ko basufise inda yanje navyo biragenda gute? Umukobwa yarambwiye ngo iyi nda tuzoyikuramwo. Ahita kupa telefone. Nimwumve namwe ububabare, nimwumve namwe ko kuntu ibintu bizogenda, nimwumve namwe ko kuntu nawe wo kwiyumva iyo umuntu akubwiye ico kintu wamukundaga wari ufise gahunda wari kuca hirya no hino wikutasi no hejuru kugira ngo urabe yuko mwobana muzogira ubuzima bwiza. Sinamaze iminsi 3 ntameze neza, nyuma ndamurondera ndamwegera turavugana aranyemera arambwira ati okay ivyinda vyovyo sawa inda jewe nzoyivyara mugabo ivyo kubana nawe ubikure mu mutwe. Inkwano ubabwira biwanyu baze gutora inkwano. Nkiyumviraho ndabihera kugira ngo mbwira biwacu ingine bimeze birancaka. Hanyuma twabandanije tuvugana ndamuhakeya kuko natanguhanuza abantu bambwira ati muhekeya iki niki ndamuba hafi icyo ashaka cyose ndamugurira ndamuha ico gihe. Mugabo nzi neza yuko ta doti yari ata mariage yari. Hanyuma umunsi umwe niho nari nibereye mu makurse yanje acara telefone arambwira ati nyaruka ubu nyene muhira. Nanje naranyarutse ndamusanga muhira nsanga arikava amaraso arambwira ati tuje kwa muganga. Tugiye kwa muganga bamushikije muri block. Hanyuma umuganga arasohoka araza arambwira ati bimeze gute uyu muntu mupfana iki? Ndamubwira ati uyu umuntu dukundana kandi turimo kugira mariage. Tie ati rero mwihangane inda yavuyemo. Ati kandi inda yayikuyemo ku bushake bwiwe kuko ni binini yanyoye. Tuko turamufasha gukuramo umucafu wari usigayemo kugira ngo abandanye amkira canke amererwa neza. Ati uwo mwanya numvise ibizunguzungu nikubita hasi. Nasuye kwikangura ndimo serumu muganga nanje najyamye mu bitaro. Hanyuma maze kwikangura ndabwira ati nimunde kure. Sinasuye kumuraba mu maso. Nahise natse imodoka yanje mpita njaha ahantu ari nsanzwe mba kuko nari namaze gupanga inzu. Uwo munsi niho napanze yuko mva mu gihe. Ibintu byose nari mfise byo nari naraguze ububati intebe n'ibiki byose narondera uwumpamake kugira ngo ngende kuko nabona yuko ataco ngisigaranye mu iki gihugu. Hama abavyeyi narabatelefone ndababwira nti ntihagire ikintu na kimwe mumbaza, nta mariage ihari, nta kintu na kimwe gihari kandi je namwe tuzoba dusubira n'agasaga. Vyambaye ko nahise mufata imodoka nari mfise izo ntebe ibintu byose byasa nkaho ndabigabiye abantu kuko ukuntu nari imeze niyumva numva umenga nta bundi buzima buzokurikira inyuma y'ubu. Nagushije udufaranga duke nk'inyuma y'indwi 2 ibintu byose byari bimaze kuba byarosaba kiriya kuko nayiko ndahombesha mpita nerekeza mu gihugu ca Zambia. Maze gushika muri Zambia ubuzima bwaranse kuko ubuzima bwarananiye kuko mu Burundi canke ahantu nari mbayeho ubuzima basivuga ati buntu ubuzima buri hayi. Maze gushika muri Zambia natanguye ya zero ntangura kubona yuko ubuzima bwose ataco bumaze. Shitseyo natanguye kwiha inzoga, natanguye kwiha ubusambanyi, nkora ikintu cyose kibi cyose kibaho kugira ngo nimare stress ariko vyaranze. Nabaye mu buzima bubi mba mu bintu byose bibi byabayeho kugira ngo numve yuko no kwimara stress, inzoga, abagore n'ibindi byose byinshi ariko sinigeze ndonga amahoro. Umunsi umwe rero ndiko ndascrollinga kuri Facebook ati ndiko ndaca kuri Facebook niho naciye ahantu bariko barasenga bari live. Hama haza ijambo nyingwa mu gutwi ivuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe kuri Yesu arabaruhura. Hama ndavuga ati reka numvirize bibiri. Hama uwo mu pasteur canke uwo muntu ariko arigisha arongera avuga ngo igiti ngo naho coba caraciwe wariko ngo yimvura ngo iguye ngo kirongera kiragira gute kongera kikanaga. Ati iryo jambo ryambere nk'inkomezi. Hanyuma bongera bavuga ngo ati ni watura n'akanwa kawe ko Yesu ari umwami n'umukiza mu buzima bwawe ati uraronka amahoro. Harageze igihe barigisha ndumviriza. Hama bavuga ati reka rero abashaka kwihana bature. Nanje ndatura nkibivuga nabona umenga nibisanzwe mugabo mpejeje kubivuga numvise umenga ndaruhutse muri jewe, numvise umenga afise akamwemwe, numvise umenga hari umuzigo nari nikoreye umvuyeko.
ati niho natangura kwiyumvira ubuzima nabayemwo, niho natanguye kwiyumvira ubuzima ndimwo, niho natanguye kwiyumvira ibintu vyose naciyemwo, ntangura kubona yuko nahoshije inzira. Ati niho natanguye kwiyorganiza, nongera ndatangura kwishira ku murongo, ntangura koga, ntangura basi gusa neza, hama ntangura gukorera abandi bantu, kuko muri Zambia ati ibintu byose vyari vyahomvye, nari sigaye ndi mborerwayo ngaho, ndondera akazi ndakaronka, ndakora, hanyuma ntangura kwiyumvira gutaha. Natashe ndi umuntu mushasha, natashe narakize, hanyuma nongera ndaza ndashika mu gihugu, mpura n'undi mukobwa, turakundana, dukora mariage nziza ibereye ijisho, hama uyu munsi dufise abana 2. Umwe twakundanaga sinzi yageze, sinzi ko vyagenze, kandi sinshaka kumva amakuru yiwe, ariko uyu munsi meze neza, uyu munsi nandi ibyo naciyemwo vyambereye ikigwa, kandi mfise n'abandi byo kwigisha. Iyo niyo nkuru y'umuntu yatwandikiye atubwira ngo ndayibasangize. Mwakoze kunyumviriza, jewe wumva ni Jufeji, murakoze cyane.